entreprise publique y'iwacu tuguma dushiramo amafaranga ataza n'umusaruro nayo nyine aradutera ibibazo. Nk'ubu tugiye kuraba kwino saha ari ama entreprise publique usanga afise amafaranga yicaye natwe tugenda gusaba amadeni mu mabanki. Or les banques iyo duhamagaye amabondi trésor na obligation baduha kuri ya mafaranga yacu nyine yicaye mu mabanki yabo. Kuko INSS nifise banki, ONPR nifise banki, Regideso nifise banki. Kuko irazi neza ko les milliards dufise ku makonti tutayakenera. Oro tuba dukeneye amafaranga dufata kuri marché finance sur une période iri courte. Aravuga reka menda yakoresha niba yansaba nzomenya ngicyo nkora. Oro turonse information en temps réel, nicyo tuma turagira recensement des comptes publics bidu permetta kuza gukoresha yani mafaranga y'amadeni muga twamaze gukoresha ya dufise. Ewo sina mariske. Ibyo twashize imbere ni ibihe murabona ko hari ama coopérative menshi cyane tuko turashikira aba jeune ko tubaha amarundi bakimba tukakrea de l'emploi mugabo butare bugaruka kuri leta kugira dushoye kushora turonka amahera mva makungu. Tubako turatorera ibibazo bibiri icyamahera mva makungu no kwexploiter bwa butare bw'iwacu kandi no gutanga akazi. Aha rero twibaza ko tuzogura les équipements modernes pour la recherche géologique et minière. Hari utuntu ushobora kugura $40,000 mugabo ugacishije gutyo ukabona yuko hari amahendisi y'ubutare kuko ngene bimba desordre. Hari ikindi cyo kuraba ngene twozyaza umusaruro Tanganyika. Urabona Tanganyika umenga ni ikintu kiri ngaho nta transport lacustre tugira. Ibarabara rya Rumongo ricitse bica bihagarara tutegezwa gusubiza muri RN7. Murabona ivyo musumba iri kwirakora mugabo c'est pour le transport international. Est-ce que ni navyo twokora hagati ya Bujumbura na Rumonge na Nyanzaraki? Kuko mu Tanganyika nambute yajiba. Ndiko ndabwira abikorero twabo bari ngaha ngene boshiramo amafaranga muri ivyo bintu. Amazi twarinze dukura tubona amazi aca mu nzu y'abantu. Mugabo no munsi turi hariya hejuru y'amazi yose yagenda yinjira no munsi turayakanaliza neza tukaca turungikira abantu. Oro miserege bakoze mu Kamenge ni ya kera hajya hataraja amazu. Uno munsi rero natwe kubinerekwa twashikiriwe ko ari abandi bari hariya hejuru. Na muferege n'umuhari. Amazi yose ava ku mabati akacamanuka ugasanga yinjiye mu bazu y'abantu ni ya makatastrophe mwumvise yabaye haje. Restructuration murabona kuva abo bake bakujya mu serege gushika kuri Skepers hepfo bake bamirwa neza. Mbwa twabikoza abantu bagiye. Mwarabonye njyamange iri hajya. Tutabikoze bijya abantu baragira ifoko dushiyamo imiserege rero restructuration imbere yuko dupa yumvira kugira ama viabilisation y'ahandi foko tugira ico kintu kuko kishiba ko ingufu nyinshi cyane. Sija tumenye uri korasaba ifumbire ntariko arayisaba. Tugiye muri bimwe vy'ibigori n'ikawa tuca tumenya le vrai propriétaire y'ikawa. Nico gituma rero mu activité phare turiko turakorera kuno mwaka. Il faut pas yuko itegeko ricanga pour la protection des données à caractère personnel ricegenda gicare byari rifisi bigamije yuko amadone tuzoca tubika tuyakoresha neza mu ntumbero ya développement. Icya kabiri l'achat des engins équipements spéciaux za protection civile. Turavye amafaranga duhombera mu masoko asha. Turavye amafaranga duhombera mu bintu bigenda biraba bitandukanye. Igisata cya protection civile gitegerezwa gukora gifisi byangene. Navuze ko ari liste twagize à titre illustratif ko sinibaza ko byose byari gukwira ngaha. Icya gatatu acquisition des équipements pour élimination des zones d'ombre sur toute l'étendue du territoire national muri RTNB. Kuko umunyagihugu atazi biko birakogwa au niveau central aronka inumbero biragoye. Abari ku mipaka barazi yuko avuga amaradiyo yo mu rundi gihugu. Oro murazi yuko les médias zirafise impact sur la psychologie y'abantu. Ndashobora guhindura abantu biwawe kandi ndi a distance. Naho tubona ko ari ikintu gisanzwe muka ikintu kirakomeye cyane. Ngo muri ministère ya communication baca bumva icyo dushaka kuvuga. Ikindi gikurikira c'est étendre l'éclairage public dans les zones urbaines non encore couvertes. Nariko turatanga exemple kuva kuri aéroport tugaca hariya kuri poro tukafata yaranda tukaduka gushika kwa Ntare. Nivyumvikane ngene barabara ryo barizimye abantu batanga amakuru. Dukunda kuva yo saa sita y'ijoro twakiriye abashyitsi kwa Ntare ibaza aba president bacishije hajya ahantu hatabona. N'utuntu dutoyi mugabo dufise impact
ku buzima na image y'igihugu. Iri barabara iri rimanuka ngaho gushika kuri hariya kuri Bralud ritegerezwa kwaka. Turiko turakora rero kugira turonka amadevi hanyuma tubidecentralize be mu ma responsabilité y'amazone. Ko sinumva ngene twokunanirwa no kwatsa ya matara dutoza kwa Siyoni, dutoza Kotebu, dutoza hariya hose. Nibivyumvikana. Lo devi baduhaye provisoire nishikana na 500 millions kuri aya mabarabara ndababwiye umwaka wose. Ayo 500 millions n'amafaranga ashobora guha umuntu gutya nk'agafana ncishije muri marché public. Bamushimiye ati waramaye marché public. Kuko bakita gafana. Ikindi no kwasira la sécurité publique. Faut kwashirwa mu ingufu nyinshi cyane. La construction des infrastructures d'adduction d'eau potable. Nukuri ni murabe nk'abaseruka bene igihugu muri Bujumbura baje kuraba haje nyuma yabijya bi eta byo mu kubuterera. Birateye ikigongwe abantu ba mu excrement humain. Est-ce que nitwobimura bajya bakajya kuba handi hantu ko ayo tutabahaye no munsi ngo tububakire tubakuri haje bose bazoca baza muri gratuité. Il faut que dushira amazi abantu bakagira nico gituma nko muri projet ijya PAEPA avec la Banque mondiale hariho un projet yo kubaka izine ya kabiri mu Kabezi. Ikindi ni amélioration des conditions de vie des élèves dans les établissements à régime d'interne. Dushaka yuko abana bamenya mugabo bashonje. Les internats nivyo turiko turazishiramo no munsi twazanya amamatera twiyumvira ivyo kujya tuzobagaburira ko tubona ko muri budget adahari. C'est vrai twarashizemo ijya 0,5% ku mafaranga duhembwa abadecréter n'ibiki byose. Il faut qu'on arrive à financer cette fois-ci. OK, la byara bifinance par USAID, CRS n'ibindi. Mugabo murabona yuko banyene byo basubiye ku byabo. Il faut qu'on natwe twiyumvira ivyo twokora. Ibi bya programme d'alimentation scolaire, achat des équipements pour les écoles à régime d'internat, kurukrita bigisha murabona ko benshi bagiye muga il faut qu'on remplace kandi turukrite abandi. Nguvu zari zashyizwe nyinshi cyane no mwaka zo kugishaho intebe nyagira bicara ha on avait prévu 18 milliards ugiye tu résolver une fois pour toutes ikibazo cy'intebe muri biji kuri kiya il faut ko tugira recrutement abigisha ugiye turabe yuko twotuza la qualité des l'enseignement. Construction et finalisation des infrastructures sanitaires. Muri santé bavuga ati dukeneye gutangura zindi shasha il faut ko kwijabe ama hôpital de district kwijabe ihera mu Kamenge ihera mu Kabezi ihera mu Isare ihera Ibusoni ihera ijya ya Ikarusi Nyabikere ihera du finaliser quand même tugire des infrastructures zaheze nitugume dutangura zindi shasha n'izindi zitarahera. La prise en charge des personnes vulnérables bimwe vya kame vyose opérationnalisation de la politique sociale y'aba retraités, acquisition des médicaments et réactifs pour les laboratoires. Nk'ubu dufite ikibazo cyinshi cy'amafacture y'amadialyse y'abantu bari mu retraite. Ugiye kuraba amafacture turonka za Kira za Tanganyika keya dutegerezwa gufata en charge birarenze. Gratuité des soins des enfants, il faut que yatanguye ari politique ishigikiwe n'aba partenaires mugabo barakuyemo karenge mugabo on doit maintenir iyo politique. Construction de la tribunaux de résidence et de grande instance. Ko dufite 451 zones il faut que dushira ama tribunaux de résidence kugira tugabanye ajya mariere judiciaire usanga yuzuye ahantu hose. Hanyuma ivyo niyo twashoye kubona muri pilier ya mbere ni ya kabiri équité sociale, engagement de l'État na équité sociale. Muri pilier ya kabiri ni ya kane efficacité économique na écologie et patrimoine durable kuko birahuye iterambere ridashobora gukingira ibidukikije nanyoye n'ingorane. Ivyo twashize imbere ni ibihe murabona ko hari ama coopérative menshi cyane tuko turashikira aba jeune ko tubaha amarundi bakimba tukakrea de l'emploi mugabo butare bugaruka kuri leta kugira dushoye kushora turonka amahera mva makungu. Tubako turatorera ibibazo bibiri icyamahera mva makungu no kwexploiter bwa butare bw'iwacu kandi no gutanga akazi. Aha rero twibaza ko tuzogura les équipements modernes pour la recherche géologique et minière. Hari utuntu ushobora kugura $40,000 mugabo ugacishije gutyo ukabona yuko hari ama indice y'ubutare kuko ngene bimba en désordre. Il faut que twimba dufise ama équipement kwiye.
continuité ya politique de subvention des engrais et des semences mugabo avec une réflexion nyene tubisubiza tukabitunganya neza koni twumva nke tugoma tuko turagura amasemanse hybride misios kandi hariho n'abandi ba developer izindi ziri ngaha localement il faut que tubikora cyangwa ibyo gutanga les engrais chimiques est-ce que abaronga engrais chimiques bose ils doivent être traités de la même façon ko harimo article muri loi des finances ivuga yuko tutegerezwa kugira des progressions uguze umufuko umwe kuri 5 ategezwa kuba subventionné mu 60 combien plus uguze itanishika ku 10 ari subventionné à hauteur de combien uguze imifuko irenga 10 ari subventionné d'autant mugabo no munsi bose bari de la même façon. Il faut qu'on arrive cette fois-ci à catégoriser. J'insiste kuri ico kuko sinzi ko ari incompréhension cyangwa no gushaka kutumva ibintu kw'abantu iyo umuntu ariko arabivuga gutyo d'autres barekipera yuko turiko turagwanya imigambi yatanguye loin de là kuko muri politique kuri yo auto-évaluer ukiajusta en fonction ya ma réalité ni tumere nk'abandi bashaka gusa kumva ivyiza reka turonke na autocritique tuzironke hanyuma turabe ibyo twohindura kuko nibiri mu mico cyane y'abarundi yuko twakira kundi umuntu atubwira ko tutafunze neza igifungo cyane ko twambaye impuzu ifise gatosi ivyo kenshi nitubikunda iyo umuntu ariko arabivuga so kuba umutima mubi canke iki ni kugira turabe nke dukosora kuko igihugu ni gwacu tuza kucyubaka. Installation ya mapepiniere ya avocat na café dans toutes les provinces. Kuko nivyumvikana ngene umuntu aza gutora imivyaro avuye igisura akajya mu Kinyinya ko si bose bafise moyen de déplacement. Il nous faut dans chaque zone au moins des pépinières. N'amavoka ko la politique y'amavoka gituma tuyivuga umugambo uri kubutegetsi ari budefinisa la politique igihugu gikuri kigenderamo wabishize imbere. Il faut yuko le ministère ibifata pour l'encadrement. Ibi vya greffage nibizokora nibiri mu ma responsabilité y'umugambo biri mu ma responsabilité ya ministère sectoriel. Umuntu akamenya ivya poma ninge nagira iki byose biri mu ma responsabilité ya ministère. Comme rero byamaze gushigwa imbere avec l'objectif d'atteindre au moins 2 millions de tonnes. Ya ruhere muri 2027. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire au niveau du gouvernement pour accompagner la politique? Construction des laboratoires vétérinaires naho nyene. Oui, il suffit tout simplement de kuvuga ama centre nécessaire nibiki, il faut des laboratoires. Tuzofinaliza ama centre nécessaire ko ari hatanguye kubakwa. Ikindi ni construction des ouvrages d'irrigation collinaire nazo nyene zirakenewe kugira ya saison 7 tushoye kuyikora neza. Construction et réhabilitation des routes nationales et provinciales. Ubwo ya mabarabara amwe au niveau provincial adakomunika kubera usanga ari cyaro gusa cyacitse. Il faut ko turabe ivyo biraro mu kavidentifier. Ni nayo objectif yo kuba turi ngaho no munsi. Kugira turekeye vos avis kuko mwe muwa mwaragiye mu bene gigwa ariho byinshi mubona twe tutabona turi mu biro ukeneye gushira mu ngabo. Hari ikindi cyo kuraba ngene twozyaza umusaruro Tanganyika. Urabona Tanganyika umengana ikintu kiri ngaho nta transport lacustre tugira. Ibarabara rya Rumongo ricitse bica bihagarara tutegezwa gusubiza muri RN7. Murabona ivyo musumba iri kwirakora mugase pour le transport international. Est-ce que ni navyo twokora hagati ya Bujumbura na Rumonge na Nyanzarake? Kuko mu Tanganyika nambute yajiba. Ndiko ndabwira abikorero twabo bari ngaha ngene boshiramo amafaranga muri ivyo bintu. Kuko mu Tanganyika nambute yajiba. Mugabo tuyibona gutyo nitwe turakosha vya tourisme sinabivuze navyo nyene. Ivyo rero nibaza ko twobikorera. Hanyuma ikindi ni viabilisation et restructuration des quartiers. La planification urbaine c'est ni problématique. Murabona fashe nka hajya haruguru inyambuye ubuhuzuye amazu. Twebwe tuba kubinerekwa tukijayo twari tuzi ko tazoshikira. Amazi yose twarayegeranya ku mabati tukaturunika mu Kamenge. Amazi twarinze dukura tubona amazi aca mu nzu y'abantu mugabo no munsi turi hariya hejuru y'amazi yose yagenda yinjira no munsi turayakanaliza neza tukaca turungikira abantu. Oro miserege bakoze mu Kamenge ni ya kera hajya hataraje amazu. Uno munsi rero natwe kubinerekwa twashikiriwe ko ari abandi bari hariya hejuru. Na muferege n'umuhari. Amazi yose ava ku mabati akaca amanuka ugasanga yinjiye mu bazu y'abantu
ni ya makatastrophe mwumvise yabaye haje. Restructuration murabona kuva abo bake bo bakujya mu serege gushika kuri skepes hepfo bake bamirwa neza mbwa twabikoza abantu bagiye mwarabonye njyamange iri hajya tutabikoze bijya abantu baragira ifoko dushyamo imiserege rero restructuration imbere yuko dupa twiyumvira kugira ama viabilisation y'ahandi ifoko tugira icyo kintu kuko kishibwa ko ingufu nyinshi cyane mu gihugu no ku develop amavire mashasha nk'ariya muri Buhumuza ifo yuko babikora muri Buhumuza iba ari quartier ifisa ama standard akwiye haji bwoga tubona canke hajya kuri imunsi yayiza ifo ko haba hameze neza kugira nidukreye kuko amazu yagiye hajya amazu cyamanuka ari menshi aje muri kajya konga kari hajya hasi wahora rima birahishwa kuca bitwago ifo ko tugira ibintu twamaze kubiplanifier construction des bureaux de certaines institutions kuko la politique nuko tuva mu byo gupanga obere ifise ngaha un projet yatanguye kuva kera mugabo no munsi itarahera ifoko turaba ngene tuyiheza kugira twimuke uwo tupangiye no munsi atudugirije ko deux fois c'est apprendre ou à laisser urumva rafise ububasha ko kontra yaraheze ifo yuko tunyarutsa turabe ngene byogenda yo ni example natanze imwe muri zindi ari ahantu henshi dupanze bica bituma ta migambi tuhakorera irama ikindi ni electrification des zones urbaines et semi-urbaines hanyuma kubaka iki cya chemin de fer kimaze imyaka myinshi mugabo ubu inkuru nziza no ku l'avance de démarrage yose nk'abayitanze tugira dutangure kubaka bice bibandanya mugabo haracyariho gap nini yo kumobiriza andi mafaranga tutarikora twavuze ko ifise impact kwizotanga akazi kenshi au niveau local kuko turexige zo kubaka kwashiramo ikintu cya contenu local il faut yuko atanga ubuzi il faut pas yuko tubona ikamyo vuye mu Bushinwa il faut pas ko tubona sima zose zivuye mu Bushinwa il faut pas ko fera beto yose iva mu Bushinwa il faut ko tubona ko nos industries locales ziriko ziraparticiper protection de l'environnement par la plantation des arbres forestiers navyo nyene ibituko turagira byo kwimba ubutare muga il faut ko tu préserve l'environnement installation ya macourbe de niveau nacyo nyene kirimo aha rero nagenda avuga binini twibaza ko twoshimikira mugabo twabivuze neza ko twabizanye kugira turonke ivyiyumviro byanyu bidupermeta kuronka ama input n'ama enrichissement byo tugiye gukora chapitre ya nyuma rero nako ndavuga rero yo ihagara cyane ku ma risque budgetaire ibyo byose twavuze kweri tuzokwegeranya amafaranga ko twashyizeho uburyo bwose bwo kwegeranya amafaranga duciye kuri twa tumashini est-ce que turiko turakora neza shimire honorable Petroni yaduhaye ama information ko twavuye ngato babwira ati muze muradufasha aho tugenda ahantu ukagura ikintu ki miliyoni 21 bakaca baguha facture imiliyoni 4 tukaca dusohoka tukagenda hirya twaragize descente ugasanga ibatiri kuri 15000 dumuzasi ntaho byakabaye ugasanga ama plafond ari ku bihumbi 16 kuri facture batanze mugabo zahawe bamwe muri twebwe kandi twavyemeye ayo sina ma risque budgetaire ko je techniquement twe twaguze les machines à facturation électronique twazitanze mugani ziriko zirakora ibyo tategezwa gukora mugani rero gono rugamba rwa twese sugwa twenyene mu ma risque budgetaire cyo kirimo risque budgetaire ya kabiri est-ce que on n'est pas en train de surfacturer mu bintu byose tuzana muri marché public ikintu bazi imisi kitugora mu materiel icupa ry'amazi naho twoja kuri Royal Palace afise sale zitatu ugasanga hamwe ni ministère ya intérieur hamwe ni ministère ya finance n'undi ucibabaza ati icupa ry'amazi muri proforma mwazanye riri kurangara usanga dufise ama prix atatu kandi icupa ryakoreye Bujumbura ayo sona ma risque budgetaire kuko ampermeta kono no buryo natwe ko turakoresha ikaramu stilo biki yategerezwa kuba ari ku giciro kimwe ivyo byose tuko turavuga rero mu gihe tudaronse ugushigikirwa n'ibindi bisata nibibaho ama risque budgetaire yani mvuga muri santé par exemple facture basoye pour les enfants de moins de 5 ans turafise deka na son excellence yarayivuze aho yagiye mu bitaro muri Burunga hariko 17 femmes césarisées mugabo wagena mu bitaro abo nubabone
mugabo baca barubika muri finance pour paiement. Ayo sina ma risque budgetaire yotuma tudashika kuri zino hangira. Ibi byose tuvuga ko tuzokura amafaranga mu kugurisha ibigori bya Nagesa, tuzokura amafaranga mu kufata ubutaka, iyo bitakozwe bikurikizwe ni ya ma risque budgetaire, sinshobora kukwiza amataxi. Ivyo birashobora kuaffecta non seulement la stabilité économique et budgétaire, mugabo rero il faut ko dushiraho des mesures de mitigation. Ayo ma risque ariyo ama risque macroéconomique twayiko turavuga, la dette ni risque macroéconomique, masse monétaire ni risque macroéconomique. Ama entreprise publique yiwacu tuguma dushiramo amafaranga ataza n'umusaruro, nayo nyine aradutera ibibazo. Nk'ubu tugiye kuraba kuri no saha ari ama entreprise publique usanga afise amafaranga yicaye natwe tugenda gusaba amadeni mu mabanki. Or les banques iyo duhamagaye amabondi trésor n'ama obligation baduha kuri amafaranga yacu nyene yicaye mu mabanki yabo. Kuko INSS nifise banki, ONPR nifise banki, Regideso nifise banki. Kuko irazi neza ko les milliards dufise ku makonti tutayakenera. Or tuba dukeneye amafaranga dufata kuri marché finance sur une période iri courte. Aravuga reka mbe ndayakoresha niba yansaba nzomenya nk'icyo nkora. Or turonse information en temps réel, nicyo tuma turagira recensement des comptes publics bidupermeta kuza gukoresha yani mafaranga y'amadeni muga twamaze gukoresha yadufise. Ewo sina ma risque tegezo kugira. Le risque est lié au secteur financier. Au niveau du secteur financier, il y a un risque ikomeye cyane. Ibintu byo gutanga amadeni sans garantie.